Hello my people, murameze neza. Hanyuma uyu munsi ndabazaniye amabanga yose yinyegeje muri na application dukoresha mu gutelefona. Ndabazaniye amabanga ayinyegejemo ingene ushaka gukoresha telefone zibiri, telefone ukayigaburamwo ama user abiri. Ukoresheje no application ingene ushaka kunjengeza ibintu byawe byose ukoresheje aka application gafite amabanga menshi my people. Stay with me until the end of the video, hanyuma musobanukirwe byinshi mutari muzi. So uko biraza kugenda rero sukundi wowe uraza kuja muri application ya Play Store nyene nkuko bisanzwe, hanyuma noshika muri Play Store aza kuja hano turondera ibintu nibindi, wandike akajambo dial lock app hide engaka bakandika nkuko. Hanyuma uraza kuza ukugurure nkuko nkugiye kugatresharja. Jewe namaze kugatresharja, aka uraza kugatresharja, numara kugatresharja ucufyonda ahantu handitse open. Numara gufyonda open uraza gutegereza uyihuruhusha muri telefone yawe itangure gukora. Ugenda uraza kugurura nkuko. Numara kugurura hano ibirikira gusanga ngo uyihuruhusha ucufyonda kuri next 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 next. Ucufyonda kuri yes please allow, ahaca tuconda kuri let's do it. Irika dusaba permission amo tuyihurusha nungaha allow tudushonda hano hepfo aha ibice tubikoramo. Izi ni publicité bagomba bacisheko. Hama aha batubazo dukeye batubazo dukeye nga tuza kwishura dushonda chetana tutwishure. Who was your child hero? Come get my father. Makarorero. Please enter email. Ndayishiremo na email. Hanyuma shedufyona ngaha. Twashitseyo. Tumaze gushikayo ngaha ico turaza gukora bakaba dusaba ngo dushiremo password. Create a 4-digit passcode. Aha rero turaba modo pass dushiramo. Yes my people. Turaba ka modo pass dushiramo ibiharuro kana karakangire nka bitandatu canke ibine. 11 pende turihereje. Aha rero ndibaza ekra now press call button to continue. Aha rero ndabona screen ikizima nta telefone zibiri no munsi narose ngo abarizo nkoresha. Hari gihe screen ikizima mugabo nta kibazo. Aha nshafyonda kuri apere kugira ngo ndayemeze ya mode pass camera nkugiye gutelefona ca ndahafyonda. Yes. Aha tukaba turihereje kubikonfirma. Aha biraza kugenda wewe sukundi. Aha uraza kwandika mode pass y'ibiharuro 4. Numara kwandika mode pass mu kuyemeza mode pass ucufyonda kuri phone. Sawa? Ucufyonda kuri phone. Ngireka rero tuyite telefone ya mbere iyi. Reka tuyite telefone ya mbere iyi ijya nsanzwe nkoresha nyene iyi. Ndayite nka user ya mbere. Hanyuma user ya kabiri nayo kuko muri user ya mbere ndashaka kujayo nkabona amafoto kanaka mfise. Sawa? Nkabona amafoto mfise. Hanyuma amafoto mfise ngaha ndashaka kuyagabura, sivyo? Nkayakurayo nkashira muri ya yindi user ya kabiri. Uko biragenda nuko ndaza kuza nshiramo mode pass yanje mfise. No uvuga ngaha uza kwemeza mode pass ibiharuro 4. Ndaza kuza nemeza mode pass nkureka jangire 1 hama uko bigenda nkwije mode pass nagize ncanshonda nkugiye gutelefona. Bana nkifyonda nkugiye gutelefona ncanshikira mu yindi navigateur. Sawa? Nakana ko ubwenge my people. Hanyuma ndashaka kwinjira mu my image nkafyonda ngaha kuri ajoute. Hama nkafyonda image nkaraba image zo muri ya yindi telefone ya mbere, sivyo? Nkubu iyi image yo muri ya yindi telefone ya mbere canke video canke iki nkaka ka image nkakarura aka akorana ndagafyonze nka selection ncamshonda kuri done.
nuvuga ka successfully successfully hide one image. Donc nk'aka ka image namaze kukazana muri telefone ya kabiri, na video ndashobora kuyishirayo, sivyo? Video nkagenda kazana video zo muri ya telefone ya mbere nkazizana muri telefone ya kabiri. Nuko mbona umenga nta nama video telefone yanje yitungiye. Yes my people, ni nkuko nshaka kuzana n'aba contact bose. Donc buri kintu cyose ama contact kandi nayo nyene rafite corbeille ushima rero ikaze. Yes, ama audio byose nkazana. Ndashaka kugenda nkadaba nk'umunwanyi nzana mu banwanyi bose bari hariya. Donc tukabagabura mwo kabiri. Umugenzi wanje umva arashaka kuba yoza arakoresha telefone ari akoresha nanjye nkakoresha iri. Mwumva ko ari akantu k'ubwenge. Yes my people, ni application rero ya Diara. Murabona yuko uyinjiyemo ushiramo mode pass nyene nkaho umenga urabona ko ushiramo mode pass yawe, hanyuma kamera nk'ugiye gutelefona bikugurukira mu yindi telefone. Nakana k'ubwenge. Mwebwe rero mukomeza kunshigikira mu gukora subscribe kuri no channel yacu ya New Life Studio Bwenyuzi, mu partage izi video zishika hano kure, mu partage mu group, hanyuma dushishikare gukora umuti natwe tubavomera bishasha. Mwandike muri commentaire kugira ngo tubone ko mudushigikiye. Thank you for watching.